Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura idahita TV, amahoro y'Imana n'amagara meza nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu. Mbahaye ikaze mu kiganiro cacu cuno musi aho tugira turabire hamwe amajambo yavuzwe muri citation y'uwitwa Anthony Robbins. Anthony Robbins hari amajambo yavuze niyo ngomba ko dusangira, niyo ngomba ko turabira hamwe, niyo ngomba ko twigira ko turabe icigwa kiri muri ayo majambo. Murazi yuko bavuze ngo umugani ugana kariho. Umugani rero wuno musi ni wa Anthony Robbins yavuze amajambo, kandi amajambo y'inkoramutima ashobora kuvamwo icigwa cacu cuno musi, hanyuma ngo bishishikare kudufasha kumenya uko dukwiye kwitwara, kwifata no gushishikara gukora mu ntumbero yo kugira ngo umuntu wese ashike kumbona kazoza ku ntumbero y'ubuzima, kugira ngo kumbure ntihagire ikintu cosamaza uyu canke uriya ngo kimuce mu ryahumye. Ayo majambo mu Gifaransa avuga ngo cyaye ngo le secret de la réussite est d'apprendre à se servir de la douleur et du plaisir au lieu de laisser la douleur et le plaisir se servir de vous. En agissant ainsi, vous contrôlez votre vie. Sinon, c'est votre vie qui vous contrôle. Dusubiremo kumbure abasanzwe bumva Gifaransa mushishikare kuvyumva neza atawiriwe arabahekenyera, hanyuma kandi n'abatagize ayo mahigwe yo kwiga ico Gifaransa turafashaniriza hamwe tubizane mu Kirundi. Le secret de la réussite est d'apprendre à se servir de la douleur et du plaisir au lieu de laisser la douleur et le plaisir se servir de vous. En agissant ainsi, vous contrôlez votre vie. Sinon, c'est votre vie qui vous contrôle. Uyu Anthony Robbins yavuze gutya mu Kirundi ngo ibanga ryo gutera imbere, ryo kuroranirwa mu buzima, ryo gushika kure mu buzima ngo ryugaraniye mu kwiga, kwifashisha canke se gukoresha ububabare hamwe n'umunezero umuntu afise. Se servir de la douleur et du bonheur ni novuga ngo no gufata ububabare umuntu agize, ibimubabaza hamwe n'ibimunezera akabikoresha, akabihindura ibirwanishwa, akabikontorora, akabigenzura. Ngo au lieu de laisser la douleur et le plaisir se servir de vous. Ngo ibanga ryo gutera imbere, ibanga ryo kuroranirwa, ibanga ryo gushika kure mu buzima ngo ligizwe no kwiga no gukura icirwa, canke se novuga ngo kwimenyereza. Umuntu akiga, akagerageza uburyo bwose akigira kukungene yo kwifashisha ibimubabaza hamwe n'ibimunezera, akabikoresha, akabihindura ibigwanishwa akoresha mu rugamba rimwe rujanye n'ubuzima bwiwe bwa kubunu bwa kazoza. Ngo aho kureka canke se kwemerera ububabare canke vyakubabaje hamwe n'umunezero canke vyakunezereye ngo biba ari vyo bigukoresha. Ibanga ryo gutera imbere, ryo gushika kure, ryo kuroranirwa mu buzima ngo ligizwe no kwimenyereza, ukiga gukoresha ibyakubabaje n'ivyakunezereye, ukabikoresha kugira ngo bikubere ibirwanishwa wifashisha, uvyifashisha, ubikuremwo icigwa mu yandi majambo. Hanyuma ntureke ngo bibe ari byo bigukontorora, ntureke ngo bibe ari byo bikugenzura, ntureke ngo bibe ari byo bikujana iyo vyo nyene bishatse. Mu yandi majambo tukiri ngaha bigomba kuvuga ngo kugira ngo umuntu atere imbere, kugira ngo umuntu ashike kure mu buzima, kugira ngo umuntu ashike kumbona kazoza yiwe y'ibyo yipfuza gushikako, kugira ngo umuntu agere hariya muri kazoza ka kure yipfuza gushikako, kugira ngo ivyo bikunde umuntu ashike ku vyo yipfuza gushikako, ngo bisaba ko yiga mu buzima, agategeka ibimubabaza n'ibimunezera mu buzima, kuko umuntu yamahura n'ibihe bibi n'ibihe vyiza, yamahura n'ibihe bigoye, yamahura n'ibihe
novuga ngo vyoroshe vyiza vy'umunezero. Kubera yuko rero mbere n'uwundi muririmbyi yavuze ngo ibihe bigenda bikuranwa ku muntu, ngo hamwe aranezerwa ngo ariko ahandi akababara. Ibihe ngo niko bimeze, vyama bigenda bikurakuranwa ku muntu. Rero ngo ku muntu yipfuza gutera imbere no gushika kure mu buzima, ngo bimusaba yuko yiga kugenzura, yiga kwifashisha, yiga novuga ngo gutegeka ibimubabaza n'ibimunezera, ivyiza n'ibibi, novuga ngo ibihe bigoye n'ibihe novuga ngo vyiza vy'umunezero acamwo, ngo akabitegeka, akavyifashisha, akabitumbereza mu nzira yifuza kubitumberezamwo, ngo hako ngo hava asanga yemeye ko vyovyo ari vyo bimukontorora, ari vyo bimugenzura, ari vyo bimutwara iyo vyonyene bishaka yuko aja. Murumva rero ngo yaciye abandanya uyu Anthony Robbins avuga ngo umuntu abikoze gutyo, en agissant ainsi vous contrôlez votre vie. Ngo iyo mubikoze gutyo, iyo umuntu abikoze gutyo, ngo aba ariwe agenzura ubuzima bwiwe, aba ariwe atumbereza ubuzima bwiwe, akabujana aho ashaka hose. Muri ico gihe niwe aba ari umurongozi w'ubuzima bwiwe, niwe aba aganza ubuzima bwiwe, niwe aba ategeka ubuzima bwiwe iyo umuntu abikoze gutyo. Ngo ariko ngo iyo bitabaye bityo, iyo bitagenze gutyo, iyo bitameze gutyo, no kuvuga au cas contraire, mu gihushane, iyo bitameze gutyo oya, ngo ubuzima bwawe nibwo buba bugutegeka, nibwo buba bukubwira iyo uja, nibwo buba bukugenzura, nibwo buba bugukontorora. Muri ico gihe rero wewe nta jambo uba ufise ku buzima bwawe, ubuzima bwawe nibwo buba bugutegeka ibyo ukora, uko wifata, ibyo uvuga, inyifato, ingeso n'ibindi, nibwo buba bugira nibwo kujana iyo bwishakiye. Muri ico gihe rero bigenze gutyo, mbega bica bigenda gute? Muri vya bihe vy'umubabaro uca usanga ukomereka cane, ugira ibikomere mu mutima, santé mentale novuga ngo irasinzikara, amagara yo mu mutwe arasinzikara, kubera yuko ibihe vy'umubabaro uri kuracamwo nivyo biba bigutwara iyo bishaka. Kubera ko rero mu bihe vy'umubabaro wewe utikontorora, ubuzima bwawe aribwo bugukontorora, ubuzima bwawe aribwo bugutwara iyo bushaka. Muri ico gihe muri vya bihe vy'umubabaro, no kuvuga yuko rero wewe ushobora gutwarwa n'ishavu, ushobora gufata ingingo zitarizo. Twarakoze ikiganiro cerekana ngo mbega ni ryari umuntu adakwiye gufata ingingo, aho harimwo ikivuga yuko umuntu iyo ashavuye adakwiye gufata ingingo. Muri ico gihe rero kubera ko ubuzima bwawe aribwo buba bugutegeka, wewe mu bihe bigoye ucukora ibintu bibi gusa, nta kintu na kimwe ciza wokora. Wosanga wuzuyemwo inzigo, wuzuyemwo urwanko, wosanga ibyo uhuye byose umenagura, wosanga utwagwa n'agashavu, wosanga kandi ahandi naho twagwa n'intimba, utwagwa n'agahinda canke akabonge, ugasanga urabaye deprime, ugasanga no kuryama no kironka n'agatiro, ahubwo bikarangira ugiye kwa rujani wasaze wambaye ivyatsi, intsinga zakoranye ko. Kubera vya bihe bigoye wewe urimwo nivyo bigutegeka. Ko ibihe bigoye urimwo ari vyo bigutegeka, rero urumva yuko muri bino bihe bibi ucusanga ibintu bibaye bibi nyene, ucusanga ukoze ibintu nabi. Kubw'iyo mpamvu rero urumva si vyiza yuko wewe nimba wipfuza kugera kure mu buzima, nimba wipfuza gushika kw'iterambere rirama, nimba wipfuza gushika ku ndoto zawe, nimba wipfuza kuzuza novuga ngo imbona kazoza yawe ukayishikako, bigusaba yuko utemerera ibihe vy'ubuzima ucamwo ngo biba ari byo bigutegeka, biba ari byo bikwereka iyo uja. Kuko igihe uzoba uri kuraca mu bihe bibi,
ibihe bibi bizokujana habi. Hanyuma kandi n'igihe naho uzoba uri kuraca mu bihe atari by'umubabaro ukaba uri kuraca mu bihe by'umunezero, les moments novuga ngo du bonheur, les meilleurs moments, les bons moments, muri ico gihe naho nyene umunezero uzokujana habi. Umunezero uzokujana habi gute? Ibihe vyiza vyo kuroranirwa, vyo gutunga, kuronka amafaranga, imiduga n'ibiki, navyo bishobora kugutwara habi gute? Bishobora kugutwara habi kubera yuko ushobora gusesagura, ushobora kwiyibagira iyo wavuye, ukibagira aho ivyo ufise vyavuye, hanyuma ukavyifatamwo nabi. Ivyo bita ngo ni minezero ugasanga ni ibigusinzikariza amagara, ni ibikononera ubuzima, kandi ugasanga ni ibiguhombesha kugira ngo uzosubire hariya wahora kera muri bwa bukene. Kubera ki? Kubera yuko wabaye umuntu akubebwa n'ibihe by'umunezero arimwe. Rero urumva abafaransa bo bavuze ngo tout excès est mauvais. Igihe cyose ikintu kibayemwo ndenzarugero, ikintu cyose iyo kibayemwo habayemo novuga ngo gukavya, kurenza urugero, munyemerere mvuge gutyo, gushikuza, gukavya, uravyumva, ico gihe ivyo bintu naho byo bavyari vyiza, habayeho kurenza urugero, habayeho novuga ngo gushikuza, gukavya, ico kintu naho caboneka n'umengo ni ciza, birangira kibaye kibi. Kubw'iyo mpamvu rero aya majambo ya Robin Anthony atubwiye ngo le secret de la réussite est d'apprendre à se servir de la douleur et du plaisir, au lieu de laisser la douleur et le plaisir se servir de vous. En agissant ainsi, vous contrôlez votre vie. Sinon, c'est votre vie qui vous contrôle. Rero wewe ndazi uri kurakurikirana kino kiganiro, urakeneye gutera imbere, urakeneye gushika heza hasumba aho wewe uri uno munsi. Urafise inzozi, indoto, urafise imigambi ukeneye kuzuza, ukeneye gushika, ukeneye kurangura. Nimba ugomba kubishika ko biriya byose, rero bisaba ngo uhere uno munsi wige gukontorora, kugenzura, kuganza, gutegeka ibihe by'ubuzima bwawe. Ivyo bihe by'ubuzima bwawe navyo bigizwe n'ibihe bikuru bigabuye mu migwi ibiri. Habaho ibihe by'umunezero, hakabaho n'ibihe by'umubabaro. Byaba ibihe by'umubabaro, byaba ibihe by'umunezero, bisaba yuko ubikontorora, bisaba yuko ubitegeka, bisaba ko ari wewe uvyereka iyo bija, bisaba ko ari wewe uba ufise ijambo nk'umukomanda akomanda urugamba, arongoye, ayoboye urugamba. Iyo bigenze gutyo rero ngo wewe uba ufise iki ijambo rya nyuma, bari wewe utegeka ubuzima bwawe, abari wewe ubwereka iyo buja, abari wewe ubuha novuga ngo amerekero canke icerekezo c'ubuzima, orientation canke direction y'ubuzima. Kandi bigenze gutyo birakunda kuzoshika kuri destiny, kuco uhamagarirwa kubaco, kuvyo novuga ngo wewe kuri kazoza kawe, munyemerere mvuge gutyo. Ngo ariko bitabaye gutyo rero ngo ubuzima bwawe nibwo buba bugukontorora, nibwo buba bukujana iyo bwigombeye, aho naho urumva rero ibintu bizomera nabi. Kuko byaba ibihe vyiza bitwara umuntu ahantu habi iyo atari wabigenzura, byaba ibihe bibi bitwara umuntu habi iyo atariwe agizene abigenzura. None rero bakunzi b'ikiganiro cacu cuno munsi, aha niho tugomba tugarukirize kino kiganiro cacu. Uravye ubuzima bwawe, uravye ivyo uri kuracamwo, sinzi ko muri kino gihe uri mu bihe vyiza, sinzi ko muri kino gihe uri mu bihe bibi vy'umubabaro, vy'amayesheke, vyo kunanirwa, vyo guhomba, n'ibindi kumure novuga ngo bi stress umuntu, bituma umuntu agira uruhagarara. Sinzi kuri mu bihe novuga ngo uri a ton approche, uri kwiterambere ryawe, ibintu bimeze neza, ugeze ari mu gasongero k'inzu. None mbega bivanye n'ibihe urimwo, ubwo ntibyagusumbije ububasha, ntibyagusumbije ijambo, ntibyakwatse ijambo, ibihe urimwo bikaba biriko biragutwara ahantu atari heza. Wikontorore, wisubiremwo, urabe yuko
ibihe uri kuracamwo bitariko biragutwara ahantu habi kubera yuko wamaze gutakaza ijambo atari wewe ubiganza. Nuko rero jewe jambo Imana irambona ntemanye namwe, aha niho ndabikebanuriye. Mwebwe bashasha mufite kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimo kugira ngo bize bikunde muze muraronka ubutumwa bubabwira yuko twashizeko video. Ni Agahwane.